mwebwe mwaramutse mwibuka intwari zasinziriye ku rugamba, hari abasigwa babo bizo ntwari muraheza mubibuke. Ereka nanone kwibuka intwari harimo no kwitwararika abo basize, kuko nabo iyo baba bakiriho bo bitwararitse. Mu kwibuka intwari zaguye ku rugamba twame twibuka ubwo butwari bwabo, kugira ngo igihugu bitangiye bakanasesera amaraso ntigisubire inyuma. Imba tugaturi mibezo imba tuje tugahaga tugahimbagwa kubatwiga tukaminuza n'ivyizanye kuba tuja ku mirimo tugataha ikore abitanze mu rugamba rw'umuheto batubera umure mu rugamba umwe wese yirabe ukomeze wambaye neza, ugira imodoka nziza, usokoje neza, ivyo byose ufunguye uryamye ukumva urashaka kugona, uce wibuka ko ari abantu bitanze. Ugize umugambi, kuko ubu hari umuntu yubumvira umugambi cyaratanguye, wimvuye umugambi uti nubake etaje y'inivo 10 ugashora utanguye, uce wibuka ko minsi itashoboka, mu mutima nta mutekano wari. Mugabo ubu abanatekaniwe no mu mutima aravuga ati ndagira umugambi. Hari abantu bagira umugambi ngo ndakeneye yuko mu 2030 jewe nzoba nshiko mu rutonde rw'abagwizatunga muri Afrika. Kubera iki aratekaniwe? Kubera iki ibintu byo birakingiwe? Ivyo rero umwe wese ahari avyibuke hari amaraso yasesetse. Sumusi ukurira abamwigana intwari muziririmba ziribu kugira amaranga mutima yazo akuzemo. Amaranga mutima yaranze basogukuru kuva igihugu kibaho subira inyuma, kuva kuri ntare rushatsi uduge ntare rugamba uje kwa mwezi gisaba ugende kwa bagasi ugende kwa ngenda uduge mu bandi bose bandi ushira parade ugende kwa ajya amaranga mutima ya intwari zagara neza bagahagarara igihugu bakatwanira n'uzi bakabuheba. Ajya amaranga mutima niyo tweza cyo tatu gusubiza agatima mbembere ukavuga umururu yasese w'amaraso ucuraga ibyo ukora rero hagura ubwire tubita tugira umwiherero w'iwawe muri wewe, gira umwiherero urabe wewe uhagaze ukaraba mu mbavu abagukikuje ibyo ukora ufatira iteka bajya abantu bundi bita ni umunsi wo kuzirikana. Somebody say